Turabaramutsa abakunzi mwese mudukurikirana kuri Hayiro TV, turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Kazoge twongere dusangire ijambo ry'Imana uyu munsi Imana yase ku mutima. Kaze. Turagushimiye mwa Imana, turagushimiye mugoroba mwiza nk'uyu, turagushimiye ko wongeye kutugirira neza kugira ngo twongere tugane na bene data. Nyakubahwa turaguhaye ikaze kugira ngo ijambo ryawe ugumye kutuganiriza ntaba ari twe tugaragara ariko ari bugaragara muri twereka Mana ncika umwirunge nawe wivugire imbaraga z'umuzi fatwe mpari kuzina ryawe rushigwe hejuru reka Mana utangore natwe kandi wongere usozere natwe kandi mwami Mana aho rizoshika hose Mana ugenda ukora igikorwa kidasanzwe mpemu wawe yera agenda naryo kugira ngo ahishure muri muntu wese kugira ngo ashobore gutaha icyo ashatse kutubwira icyo bukoze duse twizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen. Turasoma ijambo ry'Imana ryanditse muri Yesaya umutwe 8 turasoma guhera ku murongo wa mbere dushikane ku murongo wa 5. Hezekiya yongerwa indi myaka yo kubaho. Muri iyo minsi Hezekiya aragwara agera hafi yo gupfa. Bukeye uvugishwa n'Imana Yesaya mwene Amosi aza kuri we aramubwira ati uko niko Uhoraho agize ngo tunganya ibyo mu rugo rwawe kuko ugira upfe utagikira. Maze Hezekiya ahindukiriza amaso ku rusika asenga Uhoraho ati tegera Uhoraho we niwibuke ingene nagendera mu vy'ukuri imbere yawe n'umutima utunganye ngakora ivyo ubona ko ari byiza. Hezekiya ararira cane. Maze ijambo ry'Uhoraho rishika kuri Yesaya riti genda ubarire Hezekiya uko niko Uhoraho Imana ya sogokuruza Dawidi agize uti ngo yumvise gusenga kwawe abonye n'amusozi yawe utehe ku minsi yawe yongeye kw'imyaka 15. Yesu Kristo aduhana umugisha. Hano ijambo ry'Imana riratubwira ukuntu Hezekiya yongewe iyindi myaka yo kubaho. Mw'ico gihe Hezekiya yatumwe ku muhanuzi aramubwira yuko agiye gupfa ngo atunganye ivyo mu rugo rwiwe. Ariko Hezekiya yibutsa Imana ivyo ayikoreye. Imana imwongera indi minsi yongerwa indi myaka 15. Muri kino gihe rero nkuko ijambo ry'Imana ritubwiye mbega ijambo ry'Imana riratuganirije riratubwira ukuntu Hezekiya umuhanuzi Imana yamutumye kukamubwira yuko akwiye gutegura ivyo mu rugo rwe. Mbega wewe ivyo mu rugo rwawe ubitegura gute? Mbega witeguriye ute umwami Yesu hamwe yoza ute witeguye ute? Kuko muri kino gihe Hezekiya ntabwo yari yiteguye azi yuko agiye gupfa. Ariko umuhanuzi araza aramuburira aramubwira ati tunganya ivyo mu rugo rwawe ati kuko ugiye gupfa. Ikibazo ca mbere urabazwa mbega wewe witeguye ute aho umwami Yesu yoza yosanga ivyo mu rugo rwawe bimeze gute? Mu rugo rwawe sikisi bindi ni mu rugo rwawe ni muri mutima wawe. Umutima wawe niho mu rugo rwawe. Umutima wawe hameze gute? Hatunganye gute? Bimeze gute? Ikindi kibazo kizaza kikakubaza mbega hamwe wosanga uriho kuko wongewe imyaka mbega iyo myaka uyitunganije mu iki? Iyo myaka uri kwikora mu iki? Hezekiya yarongewe iyo myaka ariko iyo myaka yongewemo ntabwo yayikozemwo neza. Rero hari igihe kenshi usanga turiko hari igihe tukabwirwa yuko tugiye gutunganya kugira ngo igihe cacu kirangire ariko benshi ugasanga ariko basaba imisi yo gusubira kubaho. Ariko iyo misi ntibamenye yuko bashoboye gusaba imisi ishobora gutuma bakora ibibi. Abandi bakama bazi yuko umengo
iyi si ni yabo, ariko ntibamenye yuko uwabaremye afite kubasha bwose. Akanya n'akanya yamubwira ati uyu munsi urataha. Mbe hamwe uyu munsi yakubwira gutaha utunganije gute byo mu rugo, kandi urazi hari igihe ushobora no gutaha utabiteguye, kuko gutaha ushaka gutaha aho uri hose, ariko ijambo ry'Imana tubwira ngo mwame mwiteguye kuko mutazi umunsi n'isaha azogarukirako. Rero mwene data, witeguye ute kugira ngo hamwe Yesu yaza yasanga witeguye? Iri jambo ry'Imana yatubwira ngo uyu munsi ijambo ry'Imana riko ribwira Hezekiya, ariko uyu munsi ijambo ry'Imana riko ribwira wewe, riko ribwira jewe, kugira ngo dutunganye ibidatunganye. Reka utunganye ibyo mu rugo rwawe, reka utunganye ibyo mu mutima wawe, reka utunganye ibidatunganye, kugira ngo Yesu naza azosange bitunganye, azosange hamwe Yesu yaza azosange umutima wawe wama wejejwe. Ugendagende usabe mpemu wawe, usabe mpemu yera, mpemu yera abe kumwe nawe, saba mpemu yera agendane nawe, saba mpemu yera agendagende mu mutima akogeretse. Usabe mpemu yera yoze umutima wawe, kugira ngo umutima wawe icatuma mpemu yataza kuba muri wewe, icatuma Yesu umunsi yaza utogenda, kugira ngo uyu munsi agutunganirize. Mpemu wawe akwibutse n'akandi kose kari gasigaye, mpemu yera yongereye akwibutse buri kantu kose kuba gasigaye katanezereza Imana. Hano ngo Hezekiya aragwara. Hari igihe udashaka kuba urwaye mu buryo bw'umubiri, ukaba mu buryo bw'umwuka. Hamagara Uwiteka akuvure, avura ubwo bugwara. Ubugwara si ubundi ni ubugwara bw'ivyaha, kandi niwemera akakuvura arakuvura neza. Hariho benshi bamaze gupfa kubw'ivyaha, barapfuye, ariko ntibapfa ngo bave mu mubiri, ariko barapfuye mu mwuka, kandi bazi yuko bahagaze, bakaba bazi yuko bahagaze, ariko baramaze gupfa. Ariko umwanya uracahari, umwanya wo kugira ngo uvyuke, umwanya wo guca bugufi ukaja imbere y'Imana ukihana uracahari, kandi Imana iracateze ibiganza. Yesu Kristo kumwe yabambwa ku musaraba avuga ngo mwese nimuze, nta muntu n'umwe akuwemo. N'uyu munsi ajya amaboko aracayateze. Nuze uce bugufi wihane, Yesu aracateze ibiganza. Imana irumva ugusenga kwawe, nuze ufite umutima utunganye, nuze ufite umutima ukunze, Yesu aragutegereje. Rero uyu munsi ijambo ry'Imana riratubwiye ngo mbega witeguye ute? Mbe hamwe Yesu yaza witeguye ute? Mbega hamwe Yesu yaza ubunyene witeguye ute? Mbe hamwe Yesu yaza ejo witeguye ute? Tegura ivyo mu rugo rwawe bidatunganye, tegura aho bidatunganye, umutima wawe utunganye, ibitameze neza byose utunganirize Uwiteka, kugira ngo aronke ikibanza atura mu mutima wawe, usohore ivyatuma atoza gutura muri wewe, hanyuma kugira ngo Yesu Kristo aze umutima wawe. Ijambo rero ry'Imana ratubwiye ngo Hezekiya yongerwa indi myaka yo kubaho. Hari igihe waragwaye, uragira kure, uragira aho ubona uti ngiye no gupfa, ariko Imana ikongera iminsi. Mbega iyo minsi yakongeye wayikoze mwiki? Mbega iyo minsi wongewe uri kwikora mwiki? Hezekiya yongewe imyaka 15, amaze kuyongerwa yayikoze mwibibi. Reka mwene data nawe ico gihe uri kurongerwa, uwo mwanya uri kurongerwa ntukoresha ubusa, ntupfisha ubusa, ntutume uzorimbuka. Hari igihe cinshi wagwaye ugera kure,
ariko urasenga Imana irakugarura. Mbega iki gihe wagarutse uri gukora iki? Hari benshi bagarutse ubu ariko bakora ibyaha baruhukiye kujoja muri Gehinomu. Reka mudata nawe numara kumvira ijambo ry'Imana, reka ufate iyo minsi yawe wongewe, iyo myaka yawe wongewe, ntuyipfishe ubusa. Reka ukorera Imana. Hari igihe ari amahirwe ya nyuma wari warose kugira ngo utunganye ibyo wari udatunganije. Rero tunganya ibidatunganye kugira ngo Yesu naza uzugende mu bwami bwo mu ijuru. Rero ijambo ry'Imana twako tubasangira uyu munsi, rya ijambo ry'Imana tubaza ngo mbega ivyo mu rugo rwawe bimeze gute? Ngo mbega hamwe Yesu yaza yosanga witeguye? Mbega hamwe Yesu yaza yosanga umeze gute? Ngo mbega imyaka wowe warongewe, mbega igihe wowe warongewe, kuko turi mu gihe c'inyongera, turi mu gihe isi igeze kure, ibyaha byabaye nk'ibintu bisanzwe. Rero ntusamare, kandi ijambo ry'Imana ratubwira ngo mu gihe ca nyuma ngo bamwe dushikara bezwa ngo ariko ngo abandi bashishikare bandura. Rero muri kino gihe biragaragara neza ko turi mu gihe ca nyuma. Rero mwene data, wewe witeguye ute? Mbega igihe wongewe uri kugikora mwiki? Muri iki gihe c'inyongera uri gukora mwiki? Rero ntusamare, nimba warongewe igihe kandi nawe ukabuze ko wacongewe, reka kugisamaramwo, kora ico Imana yaguhamagariye gukora. Imana yo mwijuru ibaho umugisha. Turagushimiye Mana kubw'ijambo ryawe wongeye kutwibutsa, utubwira ngo mbega igihe twongewe turiko tugikora mwiki? Ngo mbega tuteguye gute? Ngo mbega ivyo mu rugo rwacu bimeze gute? Mbega ivyo mu mitima yacu bimeze gute? Mbega ngo bimeze gute? Reka rero Mwami turaguhaye kaze. Reka ijambo ryawe rishishikare ryoza mu mitima yacu. Ijambo ryawe rishishikare rigendagenda rishike kure. Mpwemu wawe yera ashishikare ategura umugeni wawe. Yesu uzobukoze. Reka amaraso yawe Yesu Kristo agenda yoze buri muntu wese azokumvira ijambo. Agenda yoze mu mitima ya benshi kugira ngo wa munsi tuze kukubona. Turagushimiye rero Mana kumvise ijambo. Turagushimiye databuja ko utuganije mu ijambo ryawe. Nuhabwe icubahiro. Turagushimiye kubyo ukoze byose. Amashimwe n'icubahiro ni by'Uwiteka. Dusoze twizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Yesu Kristo abaho umugisha ku bantu mwese bahuma dukurikira. Mana ibaho umugisha. Turabahaye kaze, mushishikaye mudukurikirana mu ivugabutumwa Mana yaduhaye kugira ngo dushobore kubashikiriza. Reka mushishikaye mudukurikirana. Mana yo mu ijuru ibaho umugisha.